bakunzi ba Nema Gospel TV turabaramukije turanezereje kandi no gusubira kuhana namwe muri kino kiganiro ni Go Deep. Turamaze kubashikiriza episode zitandatu, iyi ni episode y'indwi kandi turabashimiye ko gushika kuri uyu mwanya mukomeje kubana nacu. Turabasaba ko ari ico mudukebura muratubwira, ariko kandi ari n'ikibazo, ibibazo birarekuwe, murabaza muciye muri commentaire canke kwandika kuri iyo nimero mubona ibiraho munsi dutanga ko mushobora kuturonkako. Ni ibibazo navyo turavyishura, turabarindiriye kandi tunezejwe no gukomeza kubana namwe. Ikiganiro ni Go Deep, turiko twiga igitabo cy'ivyahishuriwe Yohana kuri bashasha. Jewe ni Justin Mbayimana, hanyuma dufise umutumire ariko adushikiriza ico gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana. Tumaranye igihe, murumva ko tumaze gukora n'ivyo biganiro vyose. Yitwa Aime Kazimire Harerimana. Kazeme murakoze cyane, mumeze neza, turashima Imana. Naryohewe gusubira kubaronka kubw'iki kiganiro Go Deep. Natwe turanezerewe kongera guhura namwe, Yego, na ekipe yose mukorana. yego, Turashima Imana ko yongeye kubikora. nuko nkuko vyama dutanguze n'isengesho, hanyuma dukomereza aho twari tugejeje. Reka dusenga Imana. Yego, Uhoraho Mana yacu, turagushimiye imbabazi zawe n'ubuntu byawe byamaho ibihe bidashira. Urakoze kandi kwa muganga tugirira neza, uko bukeye uko bwije tukagenda tubona ukuboko kwawe. N'ubugumana natwe uhezagira umuntu wese yumva amajambo ari muri kino gitabo, kandi n'uyasoma umuha umugisha nk'uko wabisezeranye. Urakoze, turagushimiye kuri Imana yacu, utugire neza muri byose kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. amen. Ubuheruka Yego, twarabonye icete candikiwe ishengero rya Efeso. yego, Twarabonye ico Yesu yagomba ku ishengero rya Efeso. yego, Turabona ubutumwa yahaye Yohana ngo ashire umumarayika yarahagarariye irya shengero rya Efeso. yego, Ico twabonye nyamukuru nuko hari ivyo Yesu yarishimye. Ubwa mbere yarishimye ko ritirengagiza abanyakibi, kandi ryagwanya biyita abanikolayiti, bazana inyigisho zitarizo zidahwanye n'ubuntu bw'Imana bwabonekeye muri Yesu Kristo. Twarabonye kandi ko Yesu yariko ararigaya kuko ryari ritanguye kuva mu kureka urukundo rwaryo rwa mbere. Yesu racira rikebura mu kurangiza, acashiraho n'isezerano ryo ku muntu wese anesha azojya ku vyeze vyo mu gihugu. yego. Ubu rero tugomba turabe icete kigira kabiri. Yesu yandikiye ishengero, Yohana yandikiye ishengero rya Simurna. Twumva ubutumwa Yesu yahaye Yohana n'ico yagomba kuri rishengero nuko ryari rimeze. Iki cete candikiwe ishengero ry'Isimurna kirerekana rero uko ishengero ryari mu gihe cyo hagati y'imyaka 100 n'imyaka 300 inyuma ya Yesu Kristo. Yego, Kandi Simurna cari gisagara kiri ku birometero 60 ahaherera mu buraruko bwa Efeso. Ishengero rya Simurna ryari ko riraca mu guhamwa gukomeye. Wasanga abakristo banyagwa ku nguvu amatongo yabo, bakanyagwa ibintu batunze, bakanyagwa ikintu cyose cabegukira. Ntivyageraho, barafatwa bagafungwa, bagashirwa amabohero, bagakubitwa, bakicwa, bagakorerwa n'ibindi vyinshi bibi bazira ukwizera Yesu Kristo. Baciro mu bihe by'abantu bitwa abamaratiri, kuko bicwa ataco bahowe kiretse izina rya Yesu. Habayeho rero ibihe 10 byo guhamwa kw'abakristo bikurikije uko abami bagenda bakuranwa ku butegetsi kuva ku mwaka wa 64 gushika ku mwaka wa 310. yego.
murumva rero ko uru ruhamo rw'ishengero rya Simuruna rwaciyemwo n'uruhamo rwari rwahereye imbere mu gihe c'ishengero rya Efeso ruca rurabandanya rero no mu gihe c'ishengero rya Simuruna. Imyaka 310 ihamwa kw'ishengero rya Simuruna ryaje mu kiringo kigira kabiri. Umurongo w'umunani rero uvuga ngo kandi wandikira umumarayika w'ishengero ry'Isimuruna utuwa mbere kandi uw'iherezo, uwari yarapfuye kandi akaba muzima aravuga ibi. Wandikira umumarayika, umumarayika ni umutumwa w'ijambo, nuwo Yesu acako akamushikiriza ijambo kugira ngo nawe arishikirize ishengero. Twaramaze kubona rero ko yari umupasitori canke umuzezwa shengero yararongoye iri shengero rya Simuruna. Hanyuma Simuruna naryo twarabonye ko ari izina risigura mu gice ca mbere mu rurimi rw'Ikigiriki ni ijambo rivuga ngo mich. Mich bivuga ngo ibamba canke inkarisha. Iyo dusoma muri Bibiliya dusanga iryo bamba ryakoreshwa cane cane mu bihe bibiri bikuru bikuru. Ibamba ni ikintu kirura. Ibamba ni ikintu kirura kirengeye kurura. N'umururazi urengeye urugero. Gusumba umubirizi. Isumba umubirizi. Sinzi ko wowe umaze kubona ico bita umururasasi. Oya. Ngo unwe kuco bita umururasasi. Oya. Nico nogereranya n'iryo bamba. Ariko kandi Simuruna ishobora kuba yararura gusumba n'umururasasi. Kuko hampande yuko kurura barakoresha Simuruna nk'umuti. Uwo muti wari umuti baha abantu bafise ububabare burenze urugero. Bamuhaye Simuruna yaca yumva yorohewe ubwo bubabare bugabanutse. Ikigira kabiri Simuruna n'umuti bakoresha igihe bagiye guhamba ku muntu bagomba ko atazobora, bawusize umuntu yapfuye ashobora kumara igihe kirekire atarashobora kubora. Ivyo turabibona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana 19 umurongo wa 38 kugeza ku murongo wa 40, hamwe n'ubutumwa bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko 15 n'umurongo wa 23. Aravuga ibi atuwa mbere kandi uw'iherezo. Aya majambo akwe mu yandi majambo ari mu gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana igice ca mbere avuga ivya Yesu Kristo ko ari uhoraho. Uwari yarapfuye kandi akaba muzima. Aha rero ico tubona Yesu niwe wenyene yahonjeje urupfu hanyuma akazuka ku bushobozi bwa mpwemu yera. Ubu rero ntakiri mu bapfuye, ubu ni muzima, kandi si muzima gusa ahora ari muzima. Imana yacu nishimwe. Yesu rero ntazokongera gupfa ukundi kuko yarapfuye arazuka acaba umushuzo ku bandi bantu bose bakiriho no kubazopfa. Yesu niwe mfura mu bapfuye, bisigura ko n'abapfuye bose Yesu azobazura. Imana yacu nishimwe. Amen. Umurongo w'icenda uravuga ngo ndazi amarushwa. Mu gitabo c'Ikigiriki bakoresha ijambo rivuga ngo ndazi bikogwa. Amarushwa yawe n'ubworo bwawe yamara urumutunzi. Ako nako bongeye ko mu Kigiriki ngo n'ibitutsi vy'abiyita abayuda ataribo ariko ari sinagogi ya Satani. Ndazi ibikogwa. Abakristo b'Isimuruna bakora ibikorwa vya Kristo bashirutse umwete. N'amarushwa
mu kigiriki ni thripis risobanura kuba munsi y'agacinyizo. Ibi vyerekana igicapo kw'agacinyizo barimwo kagereranywa n'urusyo, uburyo rusya ingano zikavamwo ifu. Ryari ishengero riri mu guhamwa kutagira izina. Aba bantu bo muri iki gihe ca Simuruna barahamwe bikomeye, kubera ko bamwe barabahaye intambwe bakabajana muri stade. Bamaze kubajana muri stade bakaba bafise intambwe zimaze igihe kinini zisonzesheje, barazimye ivyo kurya, bakabatwara muri stade batumiye abantu bakabarekurira ko intambwe zikabarya zikabatabagura, ariko ntibigeze bihakana ukwizera ngo bihakana umwami Yesu. Aho bakoranye abantu muri stade kugira ngo barabe ingene intambwe zijya abantu. Kwari kubahana birengeye ukubahana no kubihaniza. Igituma hari cagezwe kivuga ko atawundi mwami n'umwe ariho atari Kaisari. Ariko aba bakristo bari bamaze kumenya ko Yesu Kristo ari umwami w'abami, ari samuragwa atwara abandi bami bose. Bituma batemera kwemera ko hari uwundi mwami ariho ari utuwundi mwami yitwa Yesu Kristo. Vyaca bitera ishari abaganza, vyaca bitera ishari abatwara. Muri uku kubahana, muri uku kubazana muri stade, kwari ukwerekana abandi bababwira bati murabona umuntu azokwizera uwo mwami yitwa Yesu, azokorerwa ibintu nk'ibi. Ariko ivyo babakoreye, amaraso y'aba bantu yarushirije kuba nk'intabire y'ivy'agakiza, kuko naho babica abantu barashishikara kwizera no kwakira uwo mwami yitwa Yesu Kristo. Yego. Ubukene mu kigiriki bakoresheje ijambo rivuga ngo tocheia, risobanura umusegererezi canke umuntu ataco yihereza. Ishengero ry'Isimuruna rero ntaho nikora. Ego ryari nk'umukene w'umusegererezi, ata kintu na kimwe afise, ariko ryari ritunze cane nk'umwami kubera ubuzima bwo muri mpwemu ryari ririmwo. Ryari mu buzima budwebereye, ryari ryizeye Yesu Kristo, ryari rizi yuko amarushwa bariko baracamwo adashobora kugereranywa n'ubwiza bazokwambikwa inyuma yo guca muri uko guhamwa. Imana yacu nishimwe. Nk'uko rero tubibona mu cete Pawulo yandikiye ishengero ry'Ikolosayi igice ca 6 umurongo wa 10 hamwe n'igice c'8 umurongo wa 2, tukabona no mu cete Yakobo yandikiye ishengero igice ca 2 n'umurongo ugira 5. N'ibitutsi by'abiyita abayuda kandi atari bo. Abayuda ngaha bari mu gisagara c'Isimuruna, nibo babaye abansi bakomeye ba mbere b'abakristo kuruta mu bindi bibanza vyose. Rya jambo Yesu yavuga ngo umwansi wawe azoba uwo mu nzu yawe, azoba uwo hafi yawe. Kandi na Dawidi yarabivuze, usomye mu gitabo ca Zaburi igice ca 55 uhereye ku murongo wa 12, urabona amajambo Dawidi yavuze ngo si umwansi wanje yantutse, kuko yaba umwansi wanje yantutse byari kumbera igitwarika, nari kubimenya, nari kubanzi ko ari umwansi, nari kumwinyegeza. Caravuga ati ariko ni wewe urunganwe rwanje, uwo twagendana, uwo twinovorana, uwo twasangira mu rusengero, tugasangira kabisi n'agahiye, uwo niwe yampemukiye, niwe yangiriye nabi, sinigeze ndamwicura, sinigeze ndamwiyumvira. Ivyo vyatumye kubera ntigeze niyumvira ko ari umwasi, angirira nabi birakunda, kuko yaba umwasi nari kumwinyegeza. Aba bantu bo muri Simuruna bagiriwe nabi cyane n'abantu babo, bo mu bwoko bwabo, bo hafi yabo, inshuti yabo, nibo ba mbere
babahemukiye babagirira nabi ngo n'ibitutsi by'abiyita abayuda atari bo twamaze ko naro abayuda bari mu gisagara c'Simuruna aribo babaye abansi bakomeye b'abakristo kuruta mu bindi bibanza byose. Babigenza gute? Bakwiragira amayira bakagenda basemerera babaserereza babacyoza abakristo bose bakabura uko bifata. Ivyo byose bikaba byongerereza uguhamwa gukomeye barimwo. Ngo atari bo umuyuda w'ukuri yari uwo yamaze kuvuka ubwa kabiri biciye muri Kristo Yesu. Nkuko tubibona mu cete Paulo yandikisha ingero ry'abaroma igice ca kabiri umurongo wa 28 gushika kwa 29. Nico gituma Yesu yabwiye Yohana taba abantu naho biyita abayuda bataravuka ubwa kabiri sibo. Mana ishimwe. Amen. Ariko ari amasinagogi ya Satani. Isinagogi hari ahantu abayuda bahurira kugira ngo basenge Imana. Yamara mu mwanya baduze urwamo ngo bariko barasenga Imana. Baba bariko nyabuna basenga Satani nkuko tubibona mu cete ca mbere ca Yohana igice ca 3 n'umurongo wa 10. Umurongo ugira 10 uvuga ngo ntutinye ivyo ugira ubabazwe. Mu Kigiriki bakoresheje ijambo rivuga ngo ntutinye na kimwe mu vyo ugira ubabazwe. Uwo mugwanizi agira shire bamwe muri mwebwe mwibohero kugira ngo muhageragerezwe kandi muzogira marushwa iminsi 10. Wamuyoboka gushika ku rupfu nanje nzoguha igitsibo c'ubugingo. Ntutinye na kimwe mu vyo ugira ugirirwe. N'ubu nyene amajambo Imana iremeshesha abantu bayo naya ngo ntutinye. Muri iki gitabo ca Bibiliya cyose abahinga canke abashakashatsi mu vya Bibiliya bavuga yuko iri jambo ntutinye liboneka incuro 365. Bisigura ngo imisi ihwanye n'umwaka. Imana misi yose iraza ikabwira abantu bayo ngo ntutinye. Imana ishimwe. Amen. Ubwoba ni igihushane c'ukwizera. Ubwoba n'ukwizera ntibishobora kubana. Uwo mugwanizi agira shire bamwe muri mwebwe mwibohero. Satani aranka Imana kandi aranka n'abana b'Imana. Satani niwe yari isoko y'ingorane zose abakristo b'Isimuruna bariko baracamwo. Yego. Kugira ngo mugeragezwe. Imana iremera ko tugeragezwa, ariko ntiyemera ko tugeragezwa n'ivyo tudashobora kwihanganira. Nkuko tubibona mu cete Paulo yandikisha ingiro ry'Ikorosayi igice c'10 n'umurongo wa 13. Yakobo igice ca mbere umurongo wa 2 n'umurongo wa 3. Nukuvuga ngo iyo duciye mu bitugerageza, iyo amageragezwa aje ari menshi akaza agomba kudufuka ngo aturengere ngo ukwizera kwacu kurengerwe, Imana nayo iciza ikaducira icanza. Imana yacu nishimwe. Amen. Kugira ngo mugeragezwe kandi muzogira amarushwa imisi 10. Iri ryungane rivuga imisi 10 rikoreshwa kenshi muri Bibiliya kandi riba rishaka kuvuga umwanya w'igihe cuzuye neza. Aha rero bivuga ko kwerekana ibihe 10 vy'intwaro bizogenda bikurikirana byo guhama abakristo kuva ku ntwaro ya Nero mu mwaka wa 64 gushika ku ntwaro ya Diocletiano mu mwaka wa 312 inyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Nukuvuga hariho abami 10 bahaciye kandi umwami wese
yagereranywa n'igihe kimwe gushika kuri abo bami 10 umwami wese yagerageje kugenda hama ishengero uko abishoboye. kandi ivyo Yohana yari yabibwiwe kugira ngo avyandikire iri shengero. Wamuyoboka gushitsa ku rupfu, nanje nzoguha igitsibo c'ubugingo. Aha naho nyene turahabona rero irindi sezerano. Icangombwa cacu n'ukugororoka no mu rupfu, naho tuzi yuko impera yacu izoba igitsibo c'ubugingo. Naho twaba turi mu bibazo, naho twaba turi mu mibabaro, naho twaba turi mu ntambara, turi mu ruhamo, tugomba kugororoka, tukagororokera Imana nk'uko Yakobo abivuga mu gice ca mbere c'igitabo yanditse n'umurongo wa 12. Polikarupo yari umupastori, umukozi w'Imana mu ishengero ry'Ismurna. Yaraturiwe gushika apfuye mu mwaka wa 86. Yari yafashijwe n'intumwa Yohana gushika muri Kristo. Ijambo rya nyuma imbere yuko Polikarupo aturirwa mu mwaka wa 86 yavuze ijambo rikomeye. Yavuze ngo naramukoreye nawe akabataho yambabaje, vyoza gute ngo ncokora umwami wanje ariwe mukiza wanje. Ntiyitaye ku kubabazwa, ntiyitaye ko yariko yicwa, ariko ikintu c'ingenzi gikomeye yamenye ko igihe ciwe cose yakoreye Imana, kandi ko Imana yayikoreye ayikorera mu bugororotsi. Aca aribaza ati none vyoza gute ngo ncokora umwami wanje naho noba ndiko ndababazwa, naho noba ndiko ndapfa. Yari yiteguye kuronka ingero y'umuntu yakoreye Imana. Ntiyavuze ivyo gusa, yarabandanije aca aravuga ngo ndamushima we ko yangiriye ubuntu ngombe ubereye uyu musi no kuri yasaha kuba noronka umwandu wo mu gitigiri c'abamaratiri bo ku gikombe ca Kristo. Yaranezerewe no gupfa, yaranezerewe no kubona ubugingo bwiwe burangiye ari mu mwami Yesu. Yaranezerewe nuko agiye yambaye umwambaro werade, agiye guseruka imbere y'Imana ari umwizigirwa. Imana yacu nishima. Amen. Umurongo wa 11 nuwo murongo wa nyuma w'iki gice c'iki cete. Umumarayika Yesu yahaye Yohana kwandikira umumarayika w'ishengero rya Smurna. Uvuga ngo uri n'ugutwi niyumve ico mwema abwira amashengero, unesha ntacu urupfu rwa kabiri ruzomugira. Haleluya. Amen. Niyumve ico mwema abwira amashengero. Ubutumwa buri ngaha rero nubu, n'ubutumwa buri clair, n'ubutumwa butomoye. Shengero ry'Ismurna, nimukomere, mugume murabizigirwa muri Yesu Kristo, naho vyobasaba ikiguzi co kubitangira, ari ic'ubugingo bwanyu canke ikindi kintu icari cyo cose. Unesha ntacu urupfu rwa kabiri ruzomugira. Isezerano ku mukristo nuko atazobabazwa n'urupfu rwa kabiri, ariko kiyaga caka umuriro, nk'uko tubisoma muri iki gitabo cy'ivyeshuro Yohana igice ca 20 umurongo wa 11 kugera ku murongo wa 15. Naha turangirije amajambo y'Imana y'uwo munsi. Turashimiye umuntu wese afata akanya gashishikara akadukurikirana, kandi tutibagiye gushimira n'abatanga iki kiganiro kugira ngo n'abandi bose gishobore kubashikira. Imana rero ibahezagire kandi baha umugisha. Amen. Murakoze cyane.
bakunzi ba Nema Gospel TV turabashimiye mwabanye natwe mu kumva inyigisho y'uno munsi. Aha niho tugejeje ikiganiro c'uno munsi. Ico tubasaba ni kimwe, nyuma yo kuryoherwa n'inyigisho no kuyisangiza inshuti abagenzi kugira ngo nabo tujane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu ntakigunga nico yahawe. Namwe ko mwagize ibako ryo kuronka ivyo mukavyumviriza, ntimwigungane ico mwaronse. Umwami Imana nabahezagire, murakoze. Amen.